igitabo gitangaje koko, kiratangaje kuko kirimo ibitangaza byinshi. Abenshi barakizi kandi baragisobanukiwe, ndetse abenshi baragikunda. Mu Kilatini bayita Bibiliya Sacra, naho mu Cyongereza bayita Holy Bible, naho mu Gifaransa bayita La Sainte Bible, naho mu Kirundi ngo ni Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera. Nitwa Lambert Serutiti, tubaha ikaze mu kiganiro. Iki gitabo Bibiliya ntabwo gisanzwe kuko ni igitabo gitangaje. Iki gitabo Bibiliya kigizwe n'ibitabo 66, kikagira ico bita amasezerano abiri. Mu Cyongereza ni Testament, kikagira ico bita Old Testament, isezerano rya kera, kikagira kandi n'isezerano rishasha. Mu Cyongereza ni New Testament. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39, naho isezerano rishasha rikagirwa n'ibitabo 27. Iki gitabo ntabwo gisanzwe. Isezerano rya kera ritangurirwa n'igitabo bita Itanguriro, naho isezerano rishasha rigaherezwa n'igitabo bita Ibyahishuriwe Yohana. Iki gitabo kera ntabwo cyitwa Bibiliya, ahubwo cyitwa Ibyanditswe byera. Bavuga ibyanditswe Scriptura mu rurimi rw'Ikilatini, naho mu Gifaransa Les Écrits. Iri jambo Bibiliya ryaje gutorwa n'umwanditsi bitwa Jacques Chrysostome, niwe yaje kwita ibyanditswe kari Bibiliya. Nuko mu gishingo cyo kuvuga ibyanditswe byera basigara bakoresha ijambo Bibiliya. Iki gitabo gitangaje cyanditswe n'abanditsi 40 mu myaka 1600. Igitangaje muri abo banditsi harimo abami, abarimyi, abanyamategeko, abarobyi, abaherezi, abatoza kori, abaganga, abagabisha mu ntambara, abakozi, abungere. Muri abo bose harimo abatunzi, hakabamo kandi n'abakene, harimo abize, hakabamo kandi n'abatize. Ikindi gitangaje nuko muri iyo myaka 1600 ibyiyumviro byabo n'ibyo bavuga byose birasa, kandi bose umwe wese yabyandika ari ukwiwe, nta numwe yabari kumwe n'uyundi. Nico gituma iki gitabo gitangaje koko. Abenshi barabaza, iki gitabo cyavuye he? Cyakomotse he? Cyazanywe n'umuntu? Ninde mwene Bibiliya? Ninde oteri w'iki gitabo? Reka tubirabe. Reka dusome mu gwete gwa kabiri gwa Petero igice kimwe umurongo wa 21. Haragira hati: kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Yes, wavyumvise neza. Bibiliya yanditswe n'abantu, ariko kandi bandika ibyo bahawe n'Imana. No kuvuga ko oteri w'iki gitabo Bibiliya ni Imana. God, Dieu, niwe oteri w'iki gitabo. Niwe yakorera mu bantu akabamenyesha ibyo bagomba kwandika. None ikibazo ni gute two kwizera ko iyi Bibiliya yavuye ku Mana koko, itavuye ku bazungu cyangwa ku byiyumviro by'abantu nk'uko bamwe babivuga? Reka dusome ugwete gwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 3. Haragira hati: ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Bibiliya yavuye ku Mana koko, birumvikana neza kandi biratahuritse. None biremewe ko umuntu agabanya cyangwa yongera kwibi byanditswe byera? Reka dusome mu gitabo cy'Imigani igice cya 30 umurongo wa 5, turasoma tugeze 6. Haragira hati: ijambo ryose ry'Imana riravugutiwe, niyo nkinzo y'abayizigira. Ntukungurire ku majambo yayo kugira ngo ntiziguhane, ugahinyuka kuri umubeshi. Imana ubwayo
ntago yemera uwihenda akagabanya cyangwa akongereza ku majambo yayo, kuko yo ubwayo irikwije iyi Bibiliya kandi ibyanditswe byayo ntibibesha. Muri iki gitabo nyine uzosangamo amazina y'abantu benshi, abantu barambye imyaka myinshi, aho twababwiramo nka Metusela, ubu yamaze imyaka 969, uwundi ni Yeredi yamaze imyaka 962, uwundi ni Nowa yamaze imyaka 950, uwundi ni Adamu yamaze imyaka 930, uwundi ni Seti yamaze imyaka 912, uwundi ni Kenani yamaze imyaka 910, uwundi ni Enoshi yamaze imyaka 905, uwundi ni Mashalali yamaze imyaka 895, uwundi ni Lameki umuhungu wa Seti yamaze imyaka 777, uwundi ni Henoki yamaze imyaka 365. Umurongo uri hagati na hagati muri iki gitabo uboneka muri Zaburi 118 umurongo w'8, naho igice kirekire muri Bibiliya ni Zaburi 119, kuko iki gice gifise imirongo 176. Igice kigufi cyane muri Bibiliya ni Zaburi 117 gifise imirongo 2 gusa. Izina rirerere cyane muri Bibiliya ni Maher Shalal Lash Baz, biboneka muri Yesaya 8 umurongo wa 3, bisigura ngo bihutira iminyago bitera mu isahu. Umurongo mugufi cyane ni ntukice canke ntukibe. Amen iboneka inshuro 12. Ibice bisa muri kino gitabo Bibiliya ni ca kabiri c'abami igice ca 19 na Yesaya 37. Ibi bice birasa. We wabanye natwe muri kino kiganiro, ese wowe ukunda Bibiliya? Ese urayizera? Je ndayikunda kandi ayizera. Ibyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 21, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Nkwipfurije kunesha kugira ngo uzicarane na Yesu ku ntebe y'ubwami. Amateka ya Bibiliya ntaho yavuga ngo ayarangize gusa. Iki kiganiro cyo kirarangiye. Mwakoze kubana natwe. Imana ibagirire neza. Nitwa Lambert Sertite. Tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha. Shalom, hasta la vista.